Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese yaherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nobonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwanya rero tugiye kubagaza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka ku biriko biravugwa mu gisata cy'ubutungane. Turaza kugaruka ku irengero ry'umushikiranganje w'ubutungane Domina Abanyankimbona. Uyu benshi baracibaza aho iyo bari. Ni mu gihe ibibazo vyerekeye ubushikiranganje bw'ubutungane ari byinshi cyane, haraciye igihe kinini atagakuru k'umushikiranganje w'ubutungane Domina Abanyankimbona. Ku rubuga rwa Twitter canke X rw'ubushikiranganje arongoye Domina aruka kuboneka igenekerezo ya 10 kwezi kw'indwi uyu mwaka w'ibihumbi 2022 na kane nugusigura ko amezi abiri yose aheze umushikiranganje ataboneka. Ni mugihe bamwe bari batangiye gukwiragiza ibihuha ko umushikiranganje yahunze igihugu. Nta soko ryo kwizera ryemeza iyi nkuru, gusa ahari amasoko yacu mu Burusiya yavuga ko Domina Abanyankimbona ari kwivuza muri ico gihugu. Ico bagwaye nticashizwe ahabona. Twibutse ko kandi yaraciye igihe n'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe nawe nyene yari kwivuza mu gihugu cy'u Burusiya, nawe yari yagiye atabimenyesheje abo bakorana kugezaho bivyura amajambo atoroshe mu nama nshingamateka. Benshi mu begereye umushikiranganje bariko bemeza ko ari hanze y'igihugu, bakavuga ko azogaruka mu ntango zo kukwicenda, ariko ntibavuga ivyo iyo barimwo. Ni mu gihe gushika kuri uno munsi ari ibibazo vyinshi bihanze iki gisata, harimwo n'urubanza rwa Christophe Sahabo tugiye kugaruka ko mu mwanya uri imbere, vyose ntuze kubicikwa. Turaza kugaruka kandi kuri vyinshi birabana n'iribura ry'umushikiranganje w'ubutungane, icuka kibi vyo vyarateye muri iki gisata arongoye ndetse n'ibindi bitandukanye. Tubibutse ko Domina Abanyankimbona ari umukenyezi agira gatanu arongoye ubushikiranganje bw'ubutungane. Uyu akaba yaraje muri aya mabanga asubiriye Janine Nibizi muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2021. Imbere yo kugenwa muri aya mabanga, Domina yari yarakoze amabanga menshi arimo kubicegera cy'umukuru wa Sena hinyuzwa no kuba umushikiranganje w'abakozi ba leta n'akazi. Ni mu gihe akija kuri aya mabanga benshi bibaza iragi azosiga nk'umushikiranganje w'ubutungane. Muri kino gihe havugwa cyane abanyororo baheze umunyororo ntibarekurwe, inzara idasanzwe mu mabohero. Ni mu gihe kandi mu ntango z'ikiringo ciwe nkuko tuza kubibona imbere ndetse n'ibiriko biraba mu rubanza rwa Dr Christophe Sahabu mu ntango y'ikiringo cy'umushikiranganje Domina Abanyankimbona harabayemwo umuriro wari igisige c'ibohero rikuru rya Gitega muri Kigara mu mwaka w'ibihumbi 2021. Abanyororo batazwi igitigiri barasiga ubuzima. Aha nta matoza yakozwe ku nkomoko y'uyu muriro. Abatanywe n'uyu mucanwa nabo bahambwe mu kinyegero, imiryango yabo itabizi. Ni mbwira bavuga ko Domina ari umukenyezi yashobora guhindura ibintu mu butungane, ariko mu gihe cyose amaze muri ubushikiranganje n'ubundi ibibazo vyamye ari ivya bindi nkuko benshi bariko barabivuga. Bakaba bavuga ko atantumbere ariko yerekana yari karaja, intumbero yotuma abarundi bagarura icizero ku nzego z'ubutungane. Ibiriko rero biraba kuri iyi dosiye ya Dr Christophe Sahabu umuyobozi w'ibitaro Kira Hospital nibihumuriza ko ari cyo uyu mushikiranganje ngazomara kurusha bamutangure nkuko tugira tubibone bibazo byose bihanze igisata c'ubutungane arongoye. Nibindi vyinshi birabana nibura ry'umushikiranganje, vyose ntuze gucikanwa. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda kugira ngo tuzicikanwa n'adushikiriza. Usangize kandi ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbiyo z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ndabaye kaze muri ano makuru. Mu gihe rero ibibazo vyerekeye ubushikiranganje bw'ubutungane ari vyinshi, haraciye igihe kinini atagakuru k'umushikiranganje w'ubutungane Domina Abanyankimbona ku rubuga rwa Twitter rw'ubushikiranganje arongoye naho ntarasubira kugaragara. Amasoko yacu mu Burusiya yakavuga ko Domina ari kwivuza muri ico gihugu. Ico yabagwaye nticashizwe ahabona. Tubitse ko haraciye imbere uko aje hari haciye amezi abiri mukuru w'inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe nawe nyene ari kwivuza mu gihugu cy'u Burusiya. Mu
ndwi ziheze vyari vyitezwe ko President Ndayishimiye ari gutanguza igikorwa cyo kurekura bamwe mu banyororo, ariko bikaba vyarahagaze ku munota wa nyuma. Ibirori bikaba vyari kubera mu ibohero rikuru rya Muramvya. Aha nta siguro nimwe yigeze itangwa ku cabihagaritse. Nituzi ko vya bifitanye isano nuko kubura k'umushikiranganje w'ubutungane. Amwe mu masoko y'ibanga yaratanze siguro itangaje. Kimwe mu bibazo bihari mu butegetsi bwa President Ndayishimiye baba bari bakeneye kuraba ukungena makungu yakira irekurwa ry'umumenyesha makuru Florian Irangabiye imbere yuko barekura abandi banyororo. Ikibazo c'amafaranga mva makungu kirahanze leta ya Ndayishimiye ku buryo yoba ikeneye kwerekana twigoro twinshi mu myanya itandukanye kugira irabe ko yohindura ishusho ryayo mu makungu. Aho kandi akaba ari mu gihe muri Nyakanga muri uku kwezi hategekanijwe inama i Geneve mu Suisse, inama ihambaye cyane y'igisata cabonikijejwe agateka kazina muntu. Ikibazo cy'u Burundi kizogaruka na cyane kubijanye no kongereza ikiringo c'umuhinga wa ONU ajejwe gukurikirana agateka kazina muntu mu Burundi. Bamwe bati ico bikoze Domina Banyankimbona ni umushikiranganje yerekanye rwose ikibazo by'agateka kazina muntu atacu bimubwiye. Ni mu gihe hamaze igihe herekanwa abanyororo bahejeje ibihano vyabo canke bejejwe ariko ntaco akora ngo barekurwe. Hakazamwo ipfungwa ry'abandi batandukanye arimo nk'umumenyesha makuru Sandra Muhoza ku karenganyo naco kikaba gifatwa nk'ikimenyetso kitabesha ko Domina atanizwe agateka kazina muntu. Aha kandi ntihavuzwe indiri z'abarundi bagomba banyuruzwe n'iperereza, ariko ababikora ntibigera bakurikiranwa. Ikindi kibazo kandi cyari gikene ko Domina Banyankimbona yigaragaza canke se agira ico akoze n'inzara izura inzara mu mabohero y'u Burundi. Kugeza ubu nta mutegetsi aboneka ariko ayiga umuti w'ico kibazo. Bamwe bakaba bavuga ko kuba no kutaba mu Burundi kuri Domina byose bisa, ngo n'umushikiranganje rwose ataco yagaragaje ataruhara yagaragaje mu bijanye no kurenganura abarundi. Igikorwa ciwe ngo ntaco gifasha mu bijanye no guhishisho nziza ubutungane akorera nk'uko bitangazwa n'abaharanira agateka kazina muntu. Urubanza rwa Dr. Christophe Sahabu kandi rukaba ruri mu manza ziriko ziravugwa ko cyane irya nino mwisi cyane kubakurikiraniye hafi vya dossier yiwe nk'uko tugira tuze tubigaruke ko mu kanya gatoyi kari imbere. Uyu Dr. Christophe Sahabu bivugwa yuko yoba yaragiye kuburana gusa akaza guhura n'ingorane ageze imbere ya sentare, aho yoba yarafashwe n'ingwara bivugwa yuko agwaye n'ubundi nkuko tuza kubigaruka ko mu makuru yacu tuza kubashikiriza mu mwanya uri imbere. Cyane ni inkuru iza kuba itomoye igaragaza ivy'urubanza rwa Dr. Christophe Sahabu ndetse n'ingene ruriko ruragenda. Mu ntara ya Bubanza komine Gihanga benshi bari baza aho yoba ari, ese yoba yaratwawe he? Uyu akaba ari kuri umutumba Kagwema aho yaburiwe irengera ariko aratabarizwa. Uwo mukuru w'umutumba Kagwema yitwa Ndayiziga Merance, umugabo w'imyaka 32, arubatse afise umwana umwe n'urugo rwiwe ruri kuri uwo mutumba Kagwema asanzwe arongoye. Uyu akaba aranyurijwe ku munsi w'igenekerezo y'icenda ku kwezi kw'icenda umwaka wa 2024 igihe cy'isaha 5. Mu vya politike Ndayiziga Merance ni umunywanyi akomeye cyane w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Nk'uko bisanzwe misi yose kuwa mbere abakuru b'imitumba yose igize komine Gihanga bama batonda ku biro vy'iyo komine gutanga ivyegeranyo vy'akazi rapport. Rero kuri uwo munsi wa mbere w'indwi umukuru w'umutumba Kagwema yaratonze mu bandi ku biro vya komine gutanga raporo. Bikavuga ko akiraho kuri komine isaha 5 yabwiye abagenzi we ko hari umugenzi wiwe amuhamagaye ivyihuta kugira bahurire kwibarabara rya 5 rya Gihanga, aho benshi bita ku rya 5, ni kwibarabara rikuru rya Bujumbura Cibitoke. Uwo muntu yamutelefone ntarashobora kumenyekana. Ndayiziga Merance yaciye avaho kuri komine Gihanga yihuta yerekeza aho ku rya 5 kwitaba wa muntu yaramutelefone. Kuva agiye ijisho ryabaye iryo nta urasubira kumukubita ijisho. Telefone yiwe ngendanwa irazimije nayo kuva kuri uwo munsi. Ni mu gihe
ku munsi wa kabiri igenekerezo ya 10 ku kwezi kw'icenda uyu mwaka w'ibihumbi 2024 abiwe bagiye kuri komine Gihanga kubaza umusaneri w'iyo komine Leopold Ndayisaba ntacyo yabafashije bagerageje kurondera ahandi hose babuze uwabo. Gusa amakuru ahari nuko Ndayizigame Hans yoba yararaye anyurujwe. Nyuzwa ryo rikaba ryo rifatiye ku matati y'abo basangiye umugambwe CNDD-FDD kuri uwo mutumba. Biravuga ko kandi hari haciye imyaka 2 Mehans agiye mabanga yo kurongora uwo mutumba, akaba yaragiye asubiriye mugenzi we yitwa Bintunimana Zakari yari yakuwe yagirizwa amakosa harimo urudandazwa rwa magendo. Bivuga ko rero kuva Meranse atanguye kurongora uwo mutumba bamwe mu bo basangiye umugambwe batigeze babinezerererwa, hakaba haragumye icuka kibi. Namakuru tudashobora kwemeza cyane kuri iryo buri rwirengero ryo mukuru w'umutumba ico bikoze turabandanye gukora amatohoza. Umuryango uwo mukuru w'umutumba ubwoba ni bwinshi ku mutekano wiwe ndetse bakanasaba inzego z'umutekano kubafasha vyihuta kumenya iyo Ndayizigame Hans yatwawe. Tubibutse ko kuri uwo mutumba nyene Makagwema haheruka kunyuruzwa umunywanyi w'umugambwe sinari yitwa David Bamporiki kwigenekerezo ya 21 Ruhuhuma uyu mwaka w'ibihumbi 2024 nkuko navyo twayebashikirije. Kuva uwo munyagihugu Bamporiki David anyuruzwa amezi abayindwi atahuza irengero ryiwe, amaganyiro ni menshi mu muryango wiwe n'utwana tw'imfuvyi yasize. Ni mu gihe mu yandi makuru bivuga ko mu ntara ya Bubanza komine Mpanda hari ukutihanganirana mu vya politike, aho ingoro y'umugambwe Sahwanya Frodebu nayo yongeye kubomogwa. Ingoro y'umugambwe Sahwanya Frodebu ku rwego rwa zone butanuka yarabomowe kwijoro nanone ryo kuwa mbere igenekerezo y'icenda ukwezi kw'icenda uyu mwaka w'ibihumbi 2024 n'abantu bataramenyekana. Iyo ngoro yabomowe mu gihe abanywanyi bo mugambwe bariko bitegurira ibirori vyo kwinjira ku mugaragaro ku munsi wa gatandatu uza w'igenekerezo ya 14 uku kwezi kw'icenda uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Naho abayibomoye bataramenyekana, amasoko yacu muri iyo zone atumenyesha ko hike kurwaruka rw'imbonera kure kuko hasanzwe harangwa icuka kibi hagati y'izo mbonera kure n'abandi baturuka mu yindi migambwe. Twibutse ko muri kino gihe himirije amatora mu gihugu, umugambwe Sahwanya Frodebu torohewe kuko aho ingoro zo mugambwe zitabomowe amabendera yo mugambwe aguma asagwa mu mihingo itandukanye. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyira ko kugira ngo tucikanwe nadushikiriza usangize kandi ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbezo cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure n'umuhuza TV Imana iba hezagire.